Mu nama yahuje musitanteri wa komine Ntahangwa n'abaserukira ba nyene amasitasiyo atandukanye, hagiye harashikirizwa intambamyi zimwe zimwe zituma bitera umutekano muke ku masitasiyo, harimo abajejwe umutekano batubahiriza amategeko ku masitasiyo, hamwe n'abitwaza ko barungitswe n'abarongozi kugira bace imbere y'abandi. Ivyo bikavugwa na bamwe mu baserukira ayo masitasiyo. Hari ibibazo dukunda guhura navyo. Igihe habayeho ntuzera proposition de centrer les stations, wacubona umuntu en particulier yaje avec la police ou les militaires agaca kuraho la station ntuzera barrière. Muri ico gihe jewe en tant qu'être humain sinzokwita imbere y'umuntu afise inkoho kuko yondasa. On ne joue pas avec l'arme. Mugaruza hashobora kuza bati jewe rero ndaje kandi bije mfata ijambo rya nyuma ngaho. Weje nakwimye ijambo nta jambo ufise ni waje kurifata. Ngarutse kuri station sanga station yuzuye amamodoka. Kibazo ni ibi bintu bimize gute bigenda gute? Ibyo nkagerageza abantu nkababwira mu rufaso ni yemwe amategeko aratubuza ko turaza amamodoka kuri station, ndabasabye ibi bintu kuraho tugaruka kuboneka ko twebwe turabanza ukakubwira ngo imodoka imwe ngo zibiri zitatu ngo ntaco bitwaye. Rero nkibaza none ko yayisizeho yanagiye ntako ntakihari, jewe nkagera ikintu nza gukora ni giki. Ernest Niyonzima, musitanteri wa komine Ntahangwa, arashikiriza ingingo zigiye gukurikizwa. Désormais ubu atamodoka n'imwe izosubira kandi kurara kuri station n'imwe. Kubafise impusha bazane impusha an original, mubahaye ico gitoro muheze musinye no kuri rwa ruhusha nk'uko musanzwe mubikora. Kire strictement interdit yo approvisionner cyangwa yo approvisiona igitoro mu mabido. Mu gihe c'ibura ry'igitoro hakaba hakunze kwibonekeza umutekano muke ku masitasiyo amwe bitewe nuko atarutonde ruhari.